guharura rero 17 umurongo wa mbere kaduhere ku murongo wa mbere. Hari ijambo rivuga ngo abarira Mose ati barira Abisirayeli baguhe inkoni umuryango w'abasekuruza wose utange imwe zitangwe n'abakuru bose b'imiryango y'abasekuruza. Izo nkoni zose hamwe zibe 12. Uheze wandike izina ry'umuntu wese ku nkoni yiwe, kandi ku nkoni y'Abalewi wandike ko izina rya Aroni, kuko hazoba inkoni imwe y'umukuru wese w'umuryango w'abasekuruza. Uheze uzirambike mu ihema ry'ibonaniro imbere y'ibishinga ntahe aho nama mbonanira namwe, maze umuntu nzotoranya inkoni yiwe izonaga. Uko niko nzoherengeteza imyidodombo Abisirayeli babidodombera ndayikure mu matwi. Nuko Mose abibarira Abisirayeli, maze abakuru babo bamuha izo nkoni umukuru wese atanga imwe hakurikijwe uko imiryango y'abasekuruza ingana. Inkoni zose hamwe ziba 12 zirimo inkoni ya Aroni. Mose arambika izo nkoni imbere y'Uhoraho mu ihema ry'ibishinga ntahe. Bukeye bwaho Mose yinjira muri iryo hema ry'ibishinga ntahe. Agize ngo araraba, asanga inkoni ya Aroni yatangiwe inzu ya Lewi yanaze, ifunditse amafundo, isambuye amashurwe, yamye ko shakedi zihishiye. Maze Mose asohora izo nkoni zose zari imbere y'Uhoraho, azijana aho Abisirayeli bose baritegereza, umuntu wese yakira inkoni yiwe. Uhoraho abarira Mose ati subiza inkoni ya Aroni imbere ya vya bishinga ntahe, kugira ngo ibikirwe, kubera babagararije ikimenyetso, ubone guherengeteza imyidodombo yabo banyidodombera ntibapfe. Maze Mose agenza uko Uhoraho yamugeze, abariko akora. Tugende mu gitabo ca Ezekiel 37. Ezekiel 37 umurongo wa mbere hari ijambo rivuga ngo ukuboko k'Uhoraho kwanje ko ansohokana ndi muri mpwemu w'Uhoraho, anshira hagati mu kiyaya. Ndumva mukirondera 37 Ezekiel. Ukuboko k'Uhoraho kwanje ko aransohokana ndi muri mpwemu w'Uhoraho, anshira hagati mu kiyaya cyuzuye amagufa, ancisha irya nino yayo, maze mbona ari menshi cyane muri ico kiyaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? Ndishura nti mwami Uhoraho ni wewe wobimenya. Arongera arambarira ati vugira kuri aya magufa uyabarire uti yemwe mwa magufa yumwe, nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Uku ni ko umwami Uhoraho abarira aya magufa. Ehe ngira nshire impwemu muri mwebwe, nuko muraba bazima, kandi ngira ndabashire ko imitsi, ndabazane ko inyama, ndabarenze ku rukoba, ndabashiremo impwemu, nuko muraba bazima, kandi muramenya yuko jewe nduhoraho. Nuko ca ndavuga nk'uko mbariwe, maze nkiriko ndavuga haba umuturagaro, mbona isitigita, amagufa arafatana, igufa na rigenzi ryaryo. Ngize gutya mbona ariko imitsi maze inyama ziyazako, urukoba ruzirengako, ariko nta mpwemu zari bwabajemwo. Maze arambarira ati vugira ku muyaga, vuga mwana w'umuntu, ubarira umuyaga uti uko ni ko umwami Uhoraho avuze, ngwino muve ku miyaga ine, mwa mpwemu, muhumekere kuri abo bishwe babe bazima. Nuko ca ndavuga nk'uko mbariwe, impwemu zibinjiramwo, baba bazima, baravyuka, barahagarara ari ingabo nyinshi cyane. Imana ishimwe. Vugira kuri ayo magufa, vugira kuri ayo magufa araba mazima. Imana ntabwo ikubwira ngo tanta, ikubwira yujuje ikintu. Vugira kuri ayo magufa araba mazima. Bibiri ivuga ngo nanje ku gice ku murongo w'indwi, ngo nanje ngo camvuga nk'uko mbariwe. Bwira mugenza bati vuga nk'uko wabariwe. Hari ijambo ry'Imana ryakubwiye, hari amasezerano ari muri kino gitabo.
yavuga uri mwibarabara, yavuga uri mu muduga, yavuga uri muhiri wawe, yaganiriza ku bana bawe. Ibuka ivyo Imana bavuze ko. Vuga. Ngo amaze kuvuga nkuko yabariwe, ngo haba ugutigita, ngo haba ugutigita kw'isi, haratigita, ngo igufa ngo rikarondera rigenzi ryaryo. Mbwira mugenzi wawe, mubwira ati ntabwo biri kure birorereye ijambo. Ibikuzuza ntabwo biri kure birorereye ijambo. Ibinezereza umutima wawe ntabwo biri kure birorereye ijambo. Ijambo vuga kuri ayo magufa araba mazima. Niwasohoka ngaho ugashika muhira, uraza amagufa ufise, uraza amagufa yo kukazi, uraza amagufa y'ibikugoye, genda uvuge nk'uko Uhoraho akubariye. Imana yambwiye ngo nakubwire ngo genda uvuge. Mwebwe muriko murankurikirana, vugira kuri ayo magufa. Ivyumye urabizi, ubugaragu urimo urabuzi. Vuga ijambo. Imana nta bintu birebire. Ngo igufa ryarondera igenzi ryaryo. Iyo bakoresheje iri jambo ngo igufa rirondera irigenzi ryaryo, bashatse kuvuga ngo nta gufa rya Olivier ryagiye kurondera Bienvenue. Amagufa ya Bienvenue yari ya Bienvenue. Ukuguru kumwe kwaramenye ukundi kuguru kundi bivuka. Nico gituma umugisha wawe nta wundi azowutwara. Mbwira mugenzi wawe, umugisha wawe nta muntu azowutwara. Ivyo wawe birazi adresse yawe. Ivyo Imana ikubike birazi, ntibizokwihenda ngo bigende ku wundi. Ivyo Imana yaguteguriye bizoza directement iwawe. Ngo igufa rirondera igufa rigenzi ryaryo. Igufa rirondera rigenzi ryaryo. Ngo riraza rigafatana, ngo arafatana, ngo imitsi ngo irazako, ngo imaze kuza ko ngo haza kwinyama, ngo ariko ngo nta mpwemu zari ziriko. Kimenyetso kigaragaza nka umenga bimeze neza ariko bitameze neza. Umuntu arashobora kuba aboneka inyama, amagufa ariko, imitsi iriko, uruhu ruriko, umuntu yakwitegereza ingene wambaye akakwibeshako. Umuntu yakubona ingene umeze akakwibeshako. Imana yagusororeye ayo muri sano, yagusororeye ivyo kwisiga, yakubona akavuga ati noti ritahiwiwe. Kumba umwenge w'inzu umenyuranye. Ariko Imana irazanye impwemu zayo kugira ngo ube muzima. Bibiri irashinga inta ngo bimaze kwegerana bigafatanya, ngo bagumye ari abantu baryamye batafise ubuzima. Iyo tutararonka umugisha w'Imana, abantu baratubona bakatwibeshaho kubera ubuzima butaraboneka. Hama arahindukirira Imana. Imana iramubwira ati kundaba ushaka iki? Subira uvuge. Ijambo tugiye kuvuga, listen to me. Ijambo tugiye kuvuga rigiye guhamagara impande zine umugisha wawe. Rigiye guhamagara umugisha wawe ahantu uri. Reka ndakubwire, wowe ntushobora kugira ijwi ryo kwira impande zine z'iki gihugu. Mugabo iyo urirekuye, mpwemu yera karitwara, rirashikira ico ryategerezwa gushikira. Nta muntu yanyumvise. Ndavuze ngo umugisha wawe uri mu mpande zine z'iki gihugu. Ijambo turarirungitse rigende riwuzane mu izina rya Yesu. Ngo arangije Imana isura kumubwira ngo subira uvuge. Arabazima ati mvuga iki? Ati ganiriza umuyaga. Umuyaga uri ku mpande zine uganirize. Yo muririmbyi ararimbye aravuga ngo sinzi uko ubigenza, sinzi nuko ubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Si kubw'inkomezi zacu, ni kubwa autorisation y'iyabiremye. Imana yavuze ngo vugira kuri ayo magufa yumye araba mazima. Genda uvugire ku bugaraga buri ku nzira yawe. Genda uvugire ku ngorane zigusugereje. Genda uvugije, niwava ngaha genda uvuga ijambo. Kandi nyuma y'ubu butumwa sinkene telefone mbwira ngo pastor ngo ndakene usengere. Ntabwo ndakubaza ko uyu munsi wari wasengeye ngaha, ngene umuntu ampamagara no muri yindwi ntusange no kuri biro. Ntabwo nzokwakira. Genda uvuge, iyindwi genda kuvuga. Genda uvuge. Vuga ijambo. Wizere akazi kahe?
ambara neza uhagende uvuge ijambo. Tinamaze kuyinjira nahageze ndiko ndexecute ico wambwiye, ndarekuye ijambo muri kino kibanza, ndemera akazi, ndemera umugisha wanje, aha niyo ngomba gukorera, nanje ngomba kuzana kioske nga, nanje ngomba gutanguza ikibanza nga, namaze kuhagera, genda uvuge ijambo. Bwana sifiwe sana. Vugira kuri ayo magufa yumye, ivugishweko, iyature ku ijambo. Nimba ari ikintu ugwaye, fata abantu ugwaye uvuga ngo ndavuze ijambo, bamuzima, komera, kira mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ngo nanze camvuga nkuko mbariwe, ngo amaze kuvuga ngo umuyaga nguva impande zine. Iri jambo rivuga ngo impande zine bisobanura ngo aho uzoca hose birahari. Reka subiremo, aho ugiye guca hose hariho ivyi wawe. Imana yategetse mu mpande zine, yategetse muri 4 coins y'iki gihugu, umugisha wawe urahari, urahari mu izina rya Yesu. Ngira sosera ndakubwira rero mvugishwa kuri iri nari. Urazi ikintu Imana igira ikore muri iki gihe? Imana igira iherengeteza imyidodombo yose iri ku buzima bwawe. Kandarisubire. Imana igira ikureho ugwanaga rumaze gihe ku buzima bwawe. Imana igira ikureho amajambo amaze igihe ku buzima bwawe. Ego, Imana igira ikora ikintu gituma bavuga badasubira kandi kuvuga. Imana igira ikora ikintu ugwanaga gwari ku nzira yawe, ugwanaga gwari ku kazi wawe, rurangire mu izina rya Yesu. Imana Mungu n'umuspecialiste mu kuzimya amajambo. Ari très fort cyane, très fort. Yararavye ingene umuryango wa Mose ugwanywa. Urabona Mose abamuvukana gusa ngo niwe gusa muba mu bindongozi, Aroni n'umuherezi, nawe uri president w'igihugu, ivyo bintu nje kuvyemera, navyo twe induru shashashasha. Bari mu rugendo, iyirungitsindya barya bose, iyitanze amazi bayanwa bose, arakini jalousie. Tena pepu ya jalousie inajayi wakati kigihe hari umuntu arakuroga kubera jalousie. Uburozi bwasaze juu ya jalousie. Mutana kuwekea sumu mu chakula kubera jalousie. Imana Mose ari jene, Aroni ari jene, hatangura propaganda, inama ziratangura, ntibikunda nta Aroni nihaje yundi muherezi, urabona nibo ivugana nabo bonyene, ugwanaga cha 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 cha. Imana ibiramanutse ibwira Mose ati hagarara, shinga amahema ngaho, ngira mperengeteze imyidodombo yose. Ndakunda papa yaragutoranije, iragucira urubanza rugukisa, iravuga ngo hagarika nta rugendo, manze muhagare ngaho toke. Timwese kongre korana mwese miryango 12 tisawa tinama mukeneye uburongoza tego imiryango 12 mwese mukeneye kwa baherezi ego sawa, nta kibazo. Mwese nabatoranije, mwese nabahamagaye, nabakuye muri Egiputa, ndabakunda, ndi Imana yanyu mwese. Ariko hariho gutoranya special. Sasa kugira induru zihere, ngira nshingiri ntawe ubona toye. Buri muryango wose guhera kuri Benjamin gushikana kuri Ruben mutori inkoni mwese. Zana inkoni ba representa muyandike kwizina. Muronderamwe umukuru w'umuryango mumwandike kwizina no epreno. Matsi y'umuryango wa Mose yaheze. Urazi Imana ye yagushize mu gihe cyawe. Matsi hera ku bantu ari hitanguye. Imbere y'Imana irahera ku bantu ikabiratanguye. Mbe urazi yuko Imana yabwiye Mose ngo tora izo nkoni imiryango yose yandike ko amazina yabo, ariko ikacishira ko ngo hageze ku muryango wa Lewi ngo mwandike kwa Aroni. Abandi bose yababwiye ati mwitorere, ariko kuri umuryango wa Lewi mwandike kwa Aroni. None umva Matsi tari yaheze. Bwira mugenzi ati Imana yaguhaye igihe, iguhaye igihe cyawe. Matsi kuri yo ihera ku bana b'abantu itanguye, kandi nubwo bayitangura baba bayitanguriye ubusa, kuko icyo Imana ivuga nta mwana w'umuntu yogihindura. Hari umuntu ari karanyumva, hari abantu Imana igira ivugire. Urazi rino joro mwumva ingene rero ibintu byasaze, mwumva ingene ibintu byasaze rero. Ndabumvishe rino joro ndiko ndasenga, mpejije gusenga numvise ngo hari abantu 6
6 personnes ngo bagiye guhabwa dekre. 6 personnes, abantu batandatu bagiye guhabwa dekre muri iki kibanza. Dekre presidentiel. Pan kanaka pan baramunomye directeur kanaka pan uyu kanaka. Abantu batandatu. Ibi muzobibona kugira ngo mumenye yuko je ntivugisha. Ndasenga kandi ndayumva ivuze. 6 personnes decret présidentiel. Batandatu ndagisubiramo kugeza muri December. Abantu batandatu ndabavuga kugeza December. Yesu nahabwa icubahiro. Ibintu Imana ivuga ntimukagende kwihaririza. Ntimukagende kubaza ibintu. Wewe izere wumve kandi wumvire. Baratumye ko inkoni ngo bazigenda bazitereka imbere mu ihema ry'ibonaniro. Batu bagacunga, ariko Imana iravuga ngo kugira ngo ndabamenyeshe uwo natoranije. Uwo natoye inkoni yiwe iranaga. Imana itoranya izo nkoni yavuze ko inkoni naga. Mugabo iyo bakubujije amahoro, iyo Imana yabonye ko ibigeragezo byakubanye byinshi, Imana ikigira exception, akarenzo, yavuze ngo inkoni ziranaga. Mugabo kugira ngo ibemeze yuko bamuve kwa Aroni ntibazosubire no kwidodomba amajambo ahere, yaranaze inkoni ya Aroni irashurika, izana ivyamwa bihishiye, apana bibisi, bihishiye. Inkoni ya Aroni yasotse iriko ivyamwa. Iyo mvuga Aroni sindiko ndavuga ubuherezi mu buryo bw'ubuherezi bwo mwihema, ndiko ndavuga ubuherezi muri rusangi muri Kristo Yesu. Baroni muri ngaha, inkoni zanyu zigira zishurike, inkoni zanyu zigira zake ivyamwa kandi bihishiye. Gira mugenza watigira iguha ibihiye sha, igira iguhereza ibihiye. Kandi abantu muriko murizera mworoheje, usini urizi Imana igira iguhereza ibihishiye, ibintu bihiye neza. Inkoni birasohotse. Ijoro rimwe bagisize uyu munsi ngo bukeye Imana ibwira Mose ati subira mu ihema. Wiyumvira ngo ivy'Imana iyo bigeze birateba. Mu bintu vya mbere nayibonye ko iyo hageze gutabara ntitevya. Hari abagabo bigeze kuba bicaye gutya, habana kazi basoda, habana kazi ntibagira aho bacungera, baricaye gusa kubera ingorane zari mu gihugu, bicaye gutya. Imana ibwira Elisa, iramubwira ngo uzuza ihemba amavuta, rihereza umwe mu basore bawe abanyaruka, agende arondere Yehu amurobanuza amavuta, amubwire ngo uku niko uragize, akubwitse umwami wa Isirayeli. Imana ntibiteba, mbwira mugenzi ati ntibiteba. Mbe wiyumvira yuko umunsi utabawe uzotambuka wumve ufise amaraso munsi y'amaguru, nta sinyi, utambuka nkuko wari usanzwe utambuka, uzokwambara umwambaro usanzwe wambara, ariko ngaho imbere uhura n'ikintu gihindura ubuzima bwawe. Iyo niyo Mana itabara, niyo Mana ihindura amateka. Bari bicaye kwa mudabitide bamenyereye ati twebwe hakuna kazi, hakuna ya gisoda, ni machungu, hakuna sauti. Musora barinjiye ababwiye Yehu ati Yehu ninde muri mwebwe? Ati nuye. Ngo hano ndafise ico ndakubwiye. Amuduganye hejuru, abasoda basigaye ngaho hasi. Bamaze gushika hariya hejuru aramubwiye ati fukama. Amubwira ngo kuni koragize. Mwumviza iko mu machungu, maisha ya kawaida, hakuna kazi, mu mwanya mutoya kubera Imana. Gira mugenza ngo Imana igira ibigira mu mwanya mutoya cyane. Murabe mu maso natavyumva araba ubundi, igira ibikore mu mwanya mutoya cyane, mutoya cyane, muto gose. Amusiza amavuta, ntibaramukanije, amubwiye gusa ati uri umwami wa Isirayeli. Arangije bari bamubwiye Elisa, mubwiye ati uca ugaruka wiruka, uko winjiye wiruka usoke. Byabaye wa hamasubira kubacako, asuguma babasoda, aramanutse esikariye, arirutse aragiye. Hama babandi asigara abasoda. Yehu nawe yacanganyikiwe,
ariko aribaza ibintu bibaye ntabyumva mu gice akoze Imana yacu iyo igusize sinyura yumva. Ndazi ko Yehu yumvise ko ari ikintu gikoretse. Ico gihe mu kurobanuza hategeza kubaho changement y'ikintu. Amaratsotse acanganyikiwe akanuye amaso amanutse babona sotse afise amavuta ariko arajejeta baramubaza ati nimbaki Yehu namaki Yehu yanu Yehu namaki baba atuye umusaza avuye ngani uyu musaza ntaca kubwiza ati ntagihari tuye umusatsi avuye ngaha arabwira ati titubwire shayiwe titubwire ngo basanzwe bamenyera ati tubwire yewe wenda reka black nibiki ibi by'amavuta nibiki arabwira ati urumva numuvugishwa avuye ngaha gihe yandugana nta kindi yambwiye kirekire yambwiye ngo vuka ndavuka asuka kwihemba aravuga ngo ndakugize umwami wa Isirayeli niko horahagize babantu begera bari vuga Yehu reka nakubwira Imana igira ikora igitangaza. Ibi bintu ndiko ndabibabwira mukiyumvira ngo ndiko ndafina Imana mu yindi mvugo Imana igira ikora ikintu kiguha igitinyiro igira gukora igitangaza kiguhereza igitinyiro abari bakumenyereye bagira ama reserve. Nta muntu yanyumvise ico ndiko ndavuga reka kuraba imyaka reka kuraba ubukobwa reka kuraba ubugore reka kuraba ubugabo wowe menye icyo Imana ivuze ucakire ucizere. Mu mwanya avuze iryo jambo mu mitima y'abarya basoda Imana icishiramo igitekerezo kivuga ngo uwo muhagararanye ni umwami wa Isirayeli kubita inkoro hasi ufise ihembe arivuza ritangaze avuge ngo Yehu ni umwami wa Isirayeli. Muda kitambo muda kufumba na kufumbua abo bari bicaranye bahinduka ababudigadi bamuherekeza ku kirimi. Kandi Imana imaze kubikora kubera hari yasanzwe hari uwundi mwami n'ingabo ziwe Imana cibetanga strategy ingene abari bahari babisaba shashi. Ngira ndakubwira ijambo sozera ndabare kure mutahe igihe cyose kugira ngo utazokinisha igitangaza cyawe. Iyo ubonye Imana iraguhagurukije uzumenya ko ku ruhande rwawe hari uwundi yicaritse uzoza urabimenya bizoguhagwa agaciro icyo Imana yakoze. Iyo ubonye Imana irakugabije ikintu mu maboko uzumenya ko kijya guhaye hari uwundi ihejeje kucaka bizotuma ufatana agaciro icyo Imana ikoze bizotuma utagikinisha. Reka ndababwira Munongo yarigeze kuvuga ngo uwo mwasi wawe ntukamusengere ngo apfe musengera Imana imusugume. Hari abantu Imana igira ikwegerezeyo kugira ngo bakwise wicara aho hantu. Hari intebe mubikiwe ngira ndababwiza ukuri iyi ni profesi muyakire. Nzoza gusengera biro yawe ndazi hari abantu Imana igira yicarike muri biro kandi biro ikomeye idasanzwe. Nzohinjira nje ndagusengere shima Imana duhagarare ku gicaniro dushinga intaye yuko Imana ari yarabivuze. Nitwasoka ngaha genda muvuge n'uyu mwanya nyene tumaze dukore acte prophétique tukiri ku gicaniro ndashaka tuvuge haguruka tuvuge uvugire ku magufa urekure ijambo vuga ijambo ibyawe byari kure Imana iravyegeza hafi yawe. Mwigufa rirondera irindi gufa rigenzi ryaryo umutsi ukarondera uwundi mugenzi wayo inyama ikarondera iyindi nyama mugenzi wayo nimwe muziraza ngo bibiribwa ngo impemu zimaze kubinjira ngo baba ingabo zikomeye cyane. Iyindi profesi n'uyakire umvirira icyo uhora hagize arambwiye ngo ndakubwire ngo ingoro yo hanyuma igiriye isige kurusha ingoro yo hambere. Ingoro yo hanyuma Imana igira yambike kurusha uko yambitse ingoro yo hambere. Hari ikintu kidasanzwe Imana igira ikorera iyi generation yacu. Hari ikintu kidasanzwe Imana igira ikorera iki gihe cyacu. Ibi mu byitege urazi ndababwire mu bwitonzi bwinshi ikintu ngomba kubabwira. Iyo haje reveye yo gutunga
nico gituma utarabona Imana yashize amaboko yawe rondera inkomezi z'Imana. Mu gihe ca reve yo kururanirwa abenshi barasinzira, ari abariko barasinzira atani ico mufise, hari abasigaye bakwega amaguru mu kuza kurondera Imana atacuranaronka. Iyo ni sinyi kubwira ati none nimba uri kurakwega amaguru atacuraronka, niwaronka bizogenda gute? Muri iki gihe Imana atacirakora, rondera inkomezi z'Imana, saba imbaraga z'Imana, sezerana, fanya mapatano na Mungu, sezerana n'Imana, yibwire ngo Mana nukuri uri Imana ishoboye byose, uratanga ukagira n'ubasha bwo kwaka umuntu icyo wamuhaye. Ngomba kugira n'isezerano nawe, nabironse ndushe, ugiye kuba impandushe, naraburaniwe, ntavyo nari niteze muri famiye yanje, ntavyo nari niteze ku mugabo, none kubimpaye bizoguhesha icubahiro. Nibitaguhesha icubahiro ndabigusezeraniye. Papa je naramubwiye, ndi ku gicano cibo naramubwiye, n'ubu ndavyemanga kuko ndabizi, ntabivuze dushaka kwibera amaso, ntegereza kwibera amaso mu buryo bwo kuvyatura imbere y'Imana. Jewe ndi umuntu natura ibintu ndishira mu mitego ikomeye cyane kugira ngo mbandanye ngendana n'Imana afise ubwoba. Kwishira mu mutego, narabwiye Imana nti Imana, amafaranga uzompa ukabona asigaye yankuyemo uburyohe bwa Bibiliya no kurondera mu nyonga zawe, uharakishe kuyapereka juu utajiri wo kubana nawe, kumva ubwiza bwawe, kunezererwa kuba ndagufise. Hakubwo waramplase n'amafaranga, uranyima amafaranga ngomba n'ubutunzi, kuko ndahagijwe, ndarya ibiharage vyanje nkumva ndariye neza, narya umuceri nkumva ndiye neza, nikatira ubugari bwanje nkumva ni amina. Hakoreho ngena kunzanira ibitayega, ukanzanira imiduga y'igitangaza, ukampa inzu zikomeye, bigatuma ndakuvako, urabinyima uguma untunga gutya. Abenshi mugenda guhemuka kuvy'Imana yabahaye kubera mutagira amapatano n'Imana. Fanya agano na Mungu, fanya mapatano na Mungu, mwambie Mungu nitakuheshimisha, nitajitahidi kwa nguvu zangu zote, pamoja na udhaifu usikunibari, uzozurangaruka ntuzuremera, singenda kagirira wamungarukana ufite akanywafu ko kungarukana imbere yawe. Ngira ndababwire, Imana ntabwo iduhereza ibintu kugira ngo tuje kwiryohera, iduhereza ibintu kugira ngo bibe ibikoresho, ama instrument dukoresha kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure. Aha niho dukubitirwa rero. Imana iragupima kuri bike, ukacuyima, ugacugaruka ngo dati ngo ndavyakiriye, ngo ndabaye mu milliardaire. Imana ikavuga ati koma ukomanzike, narakubuze muri bike, ni naguha vyinshi hoho uzobikubitisha bera. Yesu nadufashe cyane, mumenye ko ivy'Imana igiye gutega ibiganza vyanyu. Tega ivyo biganza vyanyu, nama nabisenge ndi ngaha kugicaniro. Ivy'Imana igira icisha, titri igira guhereza, uburyo bugiye kwiyongera, inzu Imana igira kubakire, ivy'Imana igira hindure, ibiguhaye kugira ngo uyiheshe icubahiro. Ntabwo igomba kubiguhereza kugira ngo ikikubura. Iyo ugize uwo mutima, ubuzibiye umugisha munini cyane imbere yawe. Ikikubwira ati tungwa n'ivyo, jera ivyo, kandi sigenda bikujerera, ni wewe ubijera uvyitungire wenyene. Nivyahera ntuzundondere. Ndasenga Imana rero, ndatuye ijambo ku buzima bw'umwe wese ari ngaha. Imana iguhesha ibintu bikorera Imana, Imana iguhereze, ikugira igikoresho. Ndasenga ivyo biganza rero, ibiganza vyawe ntibikaregarege, ibikomeze. Ivyo biganza Imana ibihesagire, ivyo biganza Imana ibicishe ku mugisha, ivyo biganza Imana ibitungisha, ivyo biganza Imana ibihereze guharura uburyo bwinshi cyane kubw'ubwami bwayo. Igusanze ku buntu bwayo bugwiriye kugira ngo urushirize kugira neza. Mu izina rya Yesu, vugira ku rugo rwawe, vugira mu nzu yawe. Urazi ikintu udakeneye kubona mu rugo iwawe, urazi ikintu udakeneye kubona mu mubiri wawe, urazi ikintu udakeneye kubona ku nzira yawe. Vugira kuri ayo magufa yumye. Imana yatanze ijambo, vuga mwana w'umuntu, vuga gikoresho cy'Imana, vuga watoranijwe, vuga ikintu, vuga ijambo rimwe, vuga ijambo rimwe mwe yera riherekeze, vuga ijambo ibintu bihinduke, vuga ijambo ibintu bihinduke, vuga ijambo ibintu bihinduke. Ntumenyere ijambo ry'Imana bene data, na jewe ndarivuga sinigera ndarimenyera, kuko naryone ntirimenyera. Nama ndara amajoro ndiko ndarirondera, ndara amajoro ndarisengera, kuko ijambo ry'Imana ntirimenyerwa.
vuga ijambo, vugira kuri ayo magufa yumye. Inkoni yawe ninage, imyidodombo yose ikuveko, urwanaga rw'induru rukuveko, ivyakugwanya biguhunge, ntugasubire kubibona ukundi. Vugira kuri ayo magufa yumye. Amagufa yumye nico kintu kikubujije amahoro. Amagufa yumye nico kintu wumva kitaguhaye amahoro, ico kintu kidatanga umunezero ku nzira yawe. Kibwira ijambo kikubise, kibwira ijambo kikubise, kibwira ijambo kikubise, kibwira ijambo kikubise mu izina rya Yesu. Urakoze Mpwemu Yera, urakoze Mpwemu Yera. Ndahezagiye abariko baradukurikirana bose, ndabasenge ngo ijambo ribakoreko, ndabasenge ngo ijuru ribasure, ndabasenge mu izina rya Yesu. Imitwaro yose iri ku buzima bwanyu mwe muriko murankurikirana, ndayishize kuri uyu musaraba mu izina rya Yesu mu kwizera. Ibiriko birakugora byose ndabiteretse kuri uyu musaraba mu kwizera, bikurekure mu izina rya Yesu. Ndagusenga Imana igusura aho hantu uri, Imana igusanga aho hantu uri muri iyo nzu, Imana igutabara. Ayo magufa yumye mu izina rya Yesu aronka ubuzima. Ayo magufa yumye abe mazima. Ahari ubugaragwa hatemba inzuzi, ahari hagadutse hamera ubwatsi bubisi. Ndabahezagiye, 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 ndabahezagiye. Imigisha ifadika ndabahezagiye. Mubone kugira neza ko Imana muri iyi ndwi. Ndabahezagiye. Ijambo ryose navugiye ku gicaniro, mubone ibimenyetso birenze 10 muri iyi ndwi mugiye gutangura. Ndabahezagiye ngo Imana yigaragaze ko ari Imana, Imana ya gravity itangaza abana bayo. Imana mwizeye muyibone mu buryo budasanzwe. Ihezagira ibikorwa by'intoke zawe, ihezagira uruvyaro rwo mu nda yawe, iguhezagira amaca n'amaza, ishigikira intambuko zawe, iguhe kunesha kuciteguye cyose cibwira ko cyo kunesha, ikugwanirira intambara ubona nizo utabona, igutsindanishirize kuvyo ukeneye gutsindira. Imana igucira inzira mu buryo bwose, Imana ikureho umutego wose umwasi yotega ku nzira ya muri iyi ndwi. Ugenda uyisimbuka mu bushobozi bwa Mpwemu Yera. Ineza y'Imana n'inyonga zayo ntibikave ku buzima bwacu, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Abana b'Imana mwese muvuge ngo amen.